kuva mu 2007 niho ingabo z'igihugu cacu zagenda mu gihugu ca Somalia tugasinyanira amasezerano, kandi ingabo z'u Burundi zarakoze birashimwa. Kuva aho twatanguriye kwibatayo imwe tuja kuri zibiri, hafi abasoda baba 2000, hamaze igenda igitigiri kigenda kiraduga gushika aho dushika hafi 6000. Zarakoze birashimwa gushika naho Mogadishu ingabo z'u Burundi zakoze birashimwa, mbere n'abasomali barabizi. Aho zagaruye n'ikirindiro no vuga icicaro c'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi c'igihugu ca Somalia caciganjwe n'abashabab bayita gashandiga mu Somali, kashandiga. Kandi vyari vyoroshe n'ibindi bice bikomeye ahantu bita pasta factory, milk factory, military academy, habanje gufatwa universite icicaro ca kaminuza, hafatwa n'ahandi barabara bita Terebunka, industrial road, aho hose hari hagoye, na stadium. Je ndabivuga kubera iyo nari ndanahanze. Rero tumaze kuhafata baragura igisagara, baratanga ibice, intara, uburere. Burundi buca mu Mogadisho mu karere ka mbere, babushira mu karere ka gatanu bita Joa. Ubu rero izindi ngabo z'ibihugu vya Afrika, Uganda, Kenya, Ethiopia na Djibouti baziha ubundi burere. Aho hose bagiye barakora kuri ayo masezerano y'ishirahamwe rya Afrika. Mu 2021 niho babona yuko umutekano usa n'ugarutse kubera hamwe izo ngabo zagiye zirafata no kwigisha rero igisirikare ca Somalia vyarimo, kuko sukurasa no kugwana gusa kwari kugarukana amahoro n'umutekano, mugabo kwigisha n'abasomali kugira ngo bacungere umutekano w'igihugu cabo. Ivyo rero vyarakozwe ku rugero bigeze ko birashimwa. Baca bagira bati reka dutangure gutegura ico bita transition, tuve ku mfashanyo y'ishirahamwe rya Afrika byonyene, dutangure kumenyereza abasomali bajemwo koko. Baca bayita ATMIS, ni intuze ya transition kugira bashiremwo abasomali. Barafashanya, barakora ibikora inka, biragenda neza, akarere baragakora neza. Mugabo muri uwo mwanya harimo kugabanura ibitigiri by'ingabo zarungitswe n'ibihugu vya Afrika bukebuke, kugira ngo ibirindiro bimwe baze barabisigira abasomalia bonyene, mugabo bafashanya mu ma operation mwamwe. Aho hari mu 2021 gushika 2023 baca bariyumvira bati none reka ahubwo turabona yuko biriko bigenda neza, duhindure kandi twite awusom abasomali binjiremwo gose, bafata ibintu mu minwe, ingabo za Afrika zigabanuke gose. Muri aho ncengaruka twaravuye ku 6,000 baza baragabanura gushika ku 3,000, barenga gatoya. Mvuze 3 si 3-0, ni hafi hashobora kuba mu canke barenga ko bakeye. Turababwira tuti aho nta ngorane bariko barafata ibintu mu minwe nibisanzwe. Akarere ducungereye na akarere kanini kajoa, abamaze kujayo barahabonye, si hagufi Mogadishu, na hantu uri kurakora hagize ikigorana abatabazi bo ntibonyaruka. Muri rigabanwa rero ribandanya rya EUSOM niho amasezerano iminsi yose yamari hagati y'ishirahamwe rya Afrika n'igihugu ca Tanzania. Mugabo rero ubu igihugu ca Somalia hari ukuntu cavyinjiyemwo, amahoro ngira yari karagaruka, baratanga bati twifuza yuko ibihugu
bizotanga ingabo byo bingana gutya. Baravuga igihugu cy'u Burundi ingabo bifuza yuko zicotanga. Baravuga igihugu ca Uganda ingabo zotanga, Kenya ingabo zotanga, Djibouti igihugu ingabo zotanga. Ethiopia ntibayishize. Mugasimbugira Ethiopia. Aho nico nita proposition. Baraje no ngahe wacu abasomali baravugana n'urwego kubona bansi ngene vyogenda. Ku gitigiri batanze musirikare cyacu barabwiye bati murazi ibikorwa twakoze babafashije. Twebwe tubona yuko igitigiri c'ingabo tworungika kitari munsi y'ibatayo zibiri hamwe n'abasirikare bajejwe gufasha je mu kirere indege inite zibiri. Hanyuma Somalia baguma bavuga ibiri munsi babitahura ntitwavyumvikanako baca batahana ivyo cababwiye bati banganuka ari bakeyi n'akarere ducungira turakazi. Twebwe ingabo zacu zishobora kubandanya ibikorwa turi munsi y'ibatayo zibiri. Ibatayo imwe gusa ntibikunda. N'ivyo rero byashitse ishirahamwe rya Afrika yasavye ingabo yuko ibihugu vya Afrika yuko vyotanga ingabo zizokora muri ico gikorwa. Ishikete ryaranditswe riragenda kuko ishirahamwe rya Afrika niryo ritanga ingabo, niryo risaba ingabo kandi niryo rihabwa ingabo, kandi niryo ritanga n'ibitigiri by'igihugu kimwe kimwe cose. Umva Somalia baratanze ico no kwita proposition yabo. Hanyuma natwe turandika neza ibyo twavuze tuti munsi y'ibatayo zibiri na unite zibiri zo muri ndege. Abo ni bake dushobora gutanga, abarenga aho nta ngorane turabafise. Rero ishirahamwe rya Afrika ntirishobora gushika uno munsi. Nico gituma wabajije ikibazo nta ngingo ya ishirahamwe rya Afrika irasohoka himije kandi inama iraba ivyo nyene izomenga mu mpera ya kuno kwezi kugira ngo batange ibiharuro ntabanduka y'ibihugu n'igitigiri ibihugu bizoja garukana amahoro n'umutekano canke bibandanye bitsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia. Uko rero ko bimeze uzovuga ibindi birenze ivyo azoba ari karanguha kiretse ishirahamwe rya Afrika risohoye ico gitigiri cyane. Rero bavuze ngo ishirahamwe mpuzamakungu ONU ngo ryaratanze sivyo. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ritanga uburenganzira yuko ico gikorwa kiba, iyo mission iba, kandi gitanga ibitigiri n'ibihugu. Bavyumve neza hakwara kugira duhubure bimwe bica hahandi nyene ku mbuga ngurukana bumenyi. Usanga hari abariko barakikiza abandika ngo Burundi barabwirukanye. Somalia ntibavuze yuko banka Burundi, bavuze ati ibitigiri bivyo tutahuje hose. N'ahandi abarundi bavuga ati karibu, bagatanga igitigiri twasavye ingabo zica zibandanya akazi. Ari munsi ntibikunda ko ntushobora gushora akarere turakazi. Turaze n'umutekano ingene wifasha nico bagiye gukora ingene cyo kureka neza.